Mwishirahamwe rya volleyball mu Burundi hatunganijwe ihiganwa ryitiriwe incungu z'Uburundi ku ncuro ya kane mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 22 gitugutu mwaka wa 2023. Iryo higanwa rikaba ryitabiriwe n'imigwi yo mu gisagara ca Bujumbura niyo hagati mu gihugu ku ruhande rw'abapfasoni eka ndetse mbere no ku ruhande rw'abagabo. Ku kibuga ca parke mu gisagara ca Bujumbura kuri Sekadem eka ndetse mbere no kuri Toyota igikungu. Umukuru w'ishirahamwe rya volleyball mu Burundi Serge Ntakavura amenyesha ko iryo higanwa ryatanguriye mu gukurakuranamwo ryagenze neza kandi biteze ko rizosozegwa neza. Imisi yose twama tuyitangura mu kwezi kw'icumi akaba araho twibuka incungu z'Uburundi, rero tukatugira iturnwa imigwi yose yo mu gihugu irakina, hanyuma rero umugwi wabaye wa mbere ukazoronka agashimwe nkuko vyamba. Atera kamo abakunzi b'inkino kuza ari benshi gushigikira iyo mikangara iri mu iryo higanwa. Iryo higanwa ryitiriwe incungu ryatanguye uyu munsi bitekanije ko rizobandanya ku munsi wa gatandatu mu gice ca kabiri gishira icanyuma. Inyuma yaho habe kurondera ikibanza ca gatatu gutyo bukeye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 28 gitugutu uyu mwaka turimo igihe cy'isaha 5 hace haba urukino rwa nyuma ku migwi izoba yashoboye kwigenza neza muri iryo higanwa.